Ukuri kubabaje abasore dukeneye kubwirana aha mw'isi imbere yuko umuntu apfa, nubwo bibabaje umuntu aba akeneye kubimenya. Icambere, biragoye cane ko abantu bazokubaha aha mw'isi namba utagira amafaranga, waba bogari, waba uvyibushe canke waba muremure, udafise ingodo, ahantu biragoye ko bazokubaha. Ivyo ubimenye, abantu bazotangura kukwubaha umusi uzotangura kuriha fagitire zabo, umusi muzotangura guhura ubabwira ngo nawe nibaguhe. Ica kabiri, kurongora umugore mwiza cane kandi umugore ukunda ata mafaranga ufise, n'ukwikwegera ingwara z'umutima n'ingwara zo mu mutwe. Ivyo nubibamwo uzobimenya canke uzobitahura, aha mw'isi niko bimeze. Ica gatatu, wewe muhungu nimba utaragira umuryango canke nimba utararongora ngo ugire umugore n'abana, ntuzigere na rimwe ucira urubanza papa wawe ngo ugende uramuvuga nabi ngo uriya ntaco yatumariye, ngo uriya ngo ntaco yakoze, kubera ko umugabo wenyene yipfuza yuko utera imbere muri ubu buzima ukamuruta ni papa wawe. Rero nawe nurongora canke ukagira abana, niho uzomenya impamvu ari uko ameze canke impamvu vyagenze uko vyagenze, ubone kumucira urubanza ariko nawe wabanje kubijamwo ukabibona, kuko hari igihe womucira urubanza nawe utazi ibikurindiriye. Uko n'ukuri ukeneye kumenya. Kane, ndasubiramwo, kane, naho woba ukunda umugore wawe gute canke naho woba umukunda gute, ntuzigere na rimwe umubabarira numufatira mu biganza vy'uwundi mugabo canke mu biganza vy'uwundi musore ariko araguca inyuma, kubera ko aha mw'isi umugore ntaguca inyuma bihuriranye, haba hari impamvu. Nubona ahisemwo kubikora nuko aba azoba ari amahitamwo yagize, kuko guca umuntu inyuma ntabwo ari accident, ahubwo n'amahitamwo y'umuntu. Ica gatanu, nta butunzi bworoshe aha mw'isi. Niwumva abantu bakubwira ngo hariyo amahera ngo ushika uyora, uzogendane amakenga, ashobora kuba ari umutego, kubera ko amahera aha mw'isi afise ikiguzi cayo kandi amahera afise ico asaba kugira ngo uyaronke. Rero uku n'ukuri ukeneye kumenya. Nubona umuntu akubwiye ngo ino ngo hariyo amafaranga ushika uyora, uzogendane amakenga, bishobora kuba ari umutego. Ica gatandatu, uze ukunde Imana yawe n'ubwenge bwawe n'inguvu zawe zose, kubera ko wewe musore niyo vyashika ukagwa mu bibazo naho uzoba warongoye, umugore n'abana bazoza kuririra wewe, ariko wewe nta kindi uzofise co kurira atari Imana. Rero wewe mugabo uze ukundishe Imana yawe ubwenge bwawe bwose n'inkomezi zawe zose, kuko niyo izogutabara mu gihe uzoba wabuze ija niyuva. Icindwi, nta mugore n'umwe canke nta gitsina gore kimwe kizogukunda mu gihe ata mafaranga uzoba ufise. Uzogukunda azoba ari mama wawe gusa. Niki naco kimenye. Wewe wumvirije ibi, ni ikihe kintu wumvise kigukoze ku mutima? Twandikire muri commentaire. Juif.